ihanga amaso gushika ihinduye. Haleluya. Ibyo wabona nk'umusozi imbere yawe bitembagaje. Haleluya. Usigara widegemvye. Kandi ivy'Imana irabikora ariko bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana muri iki gitondo ciza, uyu munsi mushasha uremye ku bwacu nk'abana bawe kugira ngo tuwunezerererwemwo. Mwami Imana nje nkuninahaza, nje ngutazira, nje shima izina ryawe kuko nta rindi rikwiye gushimwa, nta n'irindi rikwiye kubaho atari iryawe gusa, kuko uri umuremyi wacu, uri umuvyeyi wacu, uri umutabazi wacu, uri byose muri byose mwami Imana. Nico gituma nk'abana bawe mwami twatewe iteka ryo kumenya urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi dufitiye, dukwiye kwama tugushima uko bukeye nuko bwije. Nanje mbyukanye indirimbo nshasha mu mutima wanje mvuga ngo urakanina muremyi w'ijuru n'isi, urakanina data mwiza, wowe vyagiye ku ntebe y'icubahiro mw'ijuru, kuko ijuru ryose ari intebe yawe, ukarambiriza mw'isi kuko isi ari ndava y'ibirenge vyawe. Wewe ubona hose kandi uzi byose, uri hejuru ya byose kandi uganje byose. Mwami w'amahoro ushimagizwe. Oh haleluya, haleluya. Imitima yacu iragukunda kandi iragushima kuko watugiriye neza kandi ntuhengeshanya kutugirira neza iminsi yose. Mwami Imana, intumbero yawe n'umugambi wawe nuko imitima y'abana bawe ihora inezerewe iminsi yose. None muvyeyi mwiza ndagushimiye, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nk'abandi abisende ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo ryo guhumuriza umuntu wese yumva naniwe, yumva babaye, yumva afise ikigeragezo, yumva by'ukuri kiremereye umutima wiwe. Nje kukubwira ngo humura nshuti yanje. Ushobora kuba ufise ikigeragezo c'abana, ushobora kuba ufise ikigeragezo c'umugore, c'ingwara, c'inzara. Umve ibigeragezo ni byinshi, ariko hari ijambo ry'ihumure ndakuzaniye muri iki gitondo. Riri muri Zaburi 123, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Haravuga ngo kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe uvyagiye mw'ijuru, nk'uko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa sebuja, kandi nk'uko amaso y'incoreke yahanga ukuboko kwa inabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uhoraho Imana yacu. Ushitsaho uzotugirira ikigongwe, utugirira ikigongwe Uhoraho we, utugirira ikigongwe kuko tuduhiwe cyane n'agakengegwe. Imitima yacu iduhiwe cyane n'agacokoro kabidibamiye ataco binona, n'agakengere kabibone. Amen. Murumva iri jambo ry'Imana ico riko riratubwira nk'abana b'Imana ngo kuri wewe, urumva si ku mugabo wawe, si ku mugore wawe, si ku mwana wawe, si ku nshuti yawe, si ku muntu uwo ari we wese warusite kw'ibyizigiro ukwiye guhanga amaso. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kuri wewe niho nunamurira amaso. Kuri data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Mu kigerageze cyose uri mu ngorane yose urimwo, reka guhanga amaso umuntu, yahange umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Ngo kuri wewe niho nunamurira amaso. Ukura amaso ku wundi muntu wese, ukura amaso kindi kintu cyose, uyahanga iki? Uyahanga Imana. Haleluya. Iyo ni gukomeza, iyo ni guhumuriza, kuko ijambo ryayo ku munsi riraduhumuriza, riravuga ngo humura mwana wanje ntutinye, ndi kumwe nawe. Iryo jambo Imana itubwira iminsi 365 ngo ntutinye, humura ndi kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Ngo kuko nk'uko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa sebuja, ngo kandi nk'uko amaso y'incoreke yahanga ukuboko kwa inabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uhoraho Imana yacu, gushitsaho izotugirira ikigongo. Wavyumvise? Umve ijisho ryawe urihanga Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abibutse Uhoraho. Haleluya. Ngo ntimurambirwe, ngo ntimuceceke, ngo ntimuyireke na nyene iruhuka.
mugume mutitiriza ngo gushika ngo Imana ihinduye Yerusalemu ishimwe. Haleluya. Gushika ihinduye ico kigeragezo cawe. Haleluya. Ugashika mu mugisha wawe Imana yaguteguriye. Haleluya. Ntuwemere, ntuceceke, ntureke ihema. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravyemera kuyibutsa, kutitiriza ku munsi. Haleluya. Uyihanga amaso ngo kujya umushumba ngo ahanga amaso koko kwa sebuja. Naba ari kuhanga amaso Imana. Ndumva sinzira ijambo ko ndiko ndaryumva muri jewe. Ndumva nori guteramwe ukaryumva ukavuga ngo jewe ico ndiko ndacamwo cyose, ingorane ndiko ndacamwo yose, nta wundi mpanga amaso ndayahanga Imana. Haleluya. Imana uyihinyuze ku ijambo ryayo. Imana ntiyivuguruza ku ijambo ryayo. Imana yoteba ariko ntihezwayo. Haleluya. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo kumana ngo iminsi 1000 umeze nk'umunsi umwe. Bisigura ngo ushobora guca mu kigeragezo umwanya muremure. Mugaye Imana ije gukora. Umve nagasogonda gatoyi. Haleluya. Nagasimba mega nakabuto ifyonda. Ukabona cya kintu ukavuga uti mbega ya ntambara narindi mu cya kibazo narindi mu kigiye. Haleluya. Haleluya. Umva ntirinde gufata umwanya muremure. Mwibuke wa muntu yaramaze imyaka 38 ku kidengeri. Umurumba 38 ico kivuga. Umuntu aryamye atabuja. Atava hari. Ariko Kristo gusakize kuhashika. Yavuze ngo haguruka, ikoreye ikirago cawe ugende. Buno nyene cyarahaguruka. Nta kindi kintu bakoze. Nta kindi kintu cyakozwe. Yaciye haguruka yikoreye ikirago cyo baratambuka aragenda. Nta kine, nta massage, nta mantidurere, oya nta hale alasiya. Yaciye haguruka aratambuka aragenda. Haleluya. Nawe ico kigaragaza urimwo Imana ije gukora nakanya gatoyi uratanga rusigara uvuga ngo mbega bya bintu byagenze gute. Kagahinda kose yamarira yose byagenze gute. Haleluya. Ngo kujya ukuboko ngo nkuko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa shebuja ngo kari nkuko amaso y'incoreke iyahanga ukuboko kwa inabuja niko amaso yacu tuyahanga uhoraho Imana yacu ngo gushitsa ahizo tugiriye ikigongo. Oh haleluya. Ihanga amaso gushika ihinduye. Haleluya. Ibyo wabona nk'umusozi imbere yawe bitembagaje. Haleluya. Usigara widegemvye kandi ivy'Imana irabikora ariko bibinyifato yawe. Haleluya. Haleluya. Ngo tugirire ikigongwe uhoraho, tugirire ikigongwe ngo kuko tuduhiwe cyane n'agakengegwe. Urumva Imana uyibwira uti bana mbabarira ngirira neza. Uyu mutwaro akagakengegwe ndakamaze kwigihe ikigeragezo cawe cyahindutse izina ryawe usigaye witwa izina ry'ikigeragezo cawe. Ariko ibyo ntubihanga amaso ntaco bitwaye. Urumva ntaco bitwaye. Igihambaye ni kimwe. Igihambaye no kuguma wizeye iyo Mana ukamenya ko ari yo ifisi nyinshi mu kiganza cyayo. Izina bo kwita inzira wocamwe uko byogenda kose Imana yo irazi isaha n'umunota. Haleluya. Ntarengwa izosera kugahindura ibintu. Haleluya. Ikakugira ikigongwe ikagukiza ko gasuzuguro bagusuzuguye ayo mazina wiswe uko gutotezwa uko kubabazwa uko kugirirwa nabi. Imana izosera kubihindura. We gusa cyo ngusaba ni kimwe, guma wizigiye uhoraho, gumuhanga amaso uhoraho. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana nukuri jewe numva hari ibintu rimwe na rimwe bigora no gusigura no kumva. Urabizi neza ko atamuntu numwe abaho yoshobora kugukiza ikibazo ufise. Hari ingorane ubona ko nta wundi muntu numwe yogira icyo abikorako. Hari ibintu biba ku muntu ukabona nta handi uziga ubutabazi. Ushobora kuba ugwaje, ushobora kuba wahuye uboshwe ntazi ivyakuboshe ko ari abantu baboshwe ndetse bakanifuza kuva muri ibyo bintu muga kubere imigozi baboshe badashobora kuyikiza. Ariko umuntu ugasanga ntabona ngo reka ngume mpanzi amaso Imana reka ngume nsenga gushika Imana impinduriye. Ugasanga we ni uri urarondera amasorisho adashoboka
ugasanga uri kurondera amasolisha tanama gushikana ariko inyishu yarabonetse inzira yarabonetse haleluya ubutabazi bwacu n'ahandi tubuziga ku Mana data rugira byose umuremyi w'ijuru n'isi haleluya niho ubutabazi bwacu buri niwe atananigwa niwe afise solution y'ibibazo byose haleluya kuko we ijya avuga ririjana nta kintu na kimwe kimuhagarara imbere haleluya ngo imitima yacu iduhiwe cyane n'agacokoro kabidibamiye ataco binona n'agakengere kabibona urarushe mu mutima ego kuko ikigeragezo kirajyana ikigeragezo kirababaza urumva hariho n'abagucokora baridibamiye ariko ntubahanga amaso ntubarabe wewe amaso hanga amaso ufise inyishu mu kiganza ciwe abo bandi ubirabe ubiterere kure yawe haleluya kuko haraho ujya kubihanga amaso ugahanga amaso abagucokora canke bikunaniza ugasanga noneho biri kubera kwa mfonsa ariko igihe uhanze amaso Imana igira iki Imana iragukomeza haleluya Imana iragukomeza no muri ico kigeragezo ikabana nawe haleluya reka dusome Zaburi y'Ijana turasoma kuva ku murongo wa 1 tukane ku wa 5 ngo abizigiye uhoraho ngo bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa ngo ariko ushimangiye ushitsa ibihe bidashira wavyumvise abizigiye uhoraho abizigiye uhoraho abisunze uhoraho ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyiganyiga haleluya ibigerageze naho byose bikwikubitako bigatembagara haleluya umva ikintu cyari cyo cyose kirakuzako ukagisuzugura ukamenya ngo jewe uwo nishimikije nta na kimwe kimunanira uwo nishimikije nta na kimwe kimutera ubwoba ugakomera kubera wamenye ubuhungiro bwawe aho buri haleluya mwavyumvise uwizigiye uhoraho uwamaze umva kunywana n'umwami wiwe nta kimunyiganyiza ngo ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyiganyiga haleluya ngo nkuko imisozi ikikije Yerusalemu ngo niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye ubwashitsa ibihe byose wabyumvise umuntu yizigiye uhoraho umuntu yishikamije uhoraho umuntu umutima wiwe yawushize ku Mana urumva ngo ameze nk'uko iyo misozi ikikijwe ukuboko kw'Imana kuramukikuje haleluya ari muri protection y'Imana agenda nayo ajyamana nayo agenda nayo icakora akorana nayo haleluya rero ngo ameze nk'umva ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu ngo niko uhoraho akikije abantu biwe ngo uhereye ugashitsa ibihe byose urumva iyo wayizigiye nta nubwo bugira uyu munsi woba uri mu nzu isakaye neza ikomeye ukagira ubwoba imvura iri kwiragwa ngo uranyagirwa oya ubuzi kuri uri munsi y'inzu yubatse kandi ikomeye atagishobora kukunyiganyiza rero nawe igihe wizigiye uhoraho by'ukuri ukanywana n'Imana ntagishobora kukunyiganyiza kuko ubuzi ngo ndi protege haleluya ubuzi ngo ndi protege Imana ntishobora kundekura kuko irampfumbase mu kiganza cyayo haleluya ngo kuko inkoni y'ukuganza y'abanyakibi itazokwama mu mugabane w'abagororotse wavyumvise umva ico kibi gihe wizigiye uhoraho ico kibi ico cago kiri imbere yawe ntikizohoraho haleluya ntikizohoraho kuko hari ukirusha amaboko hari ukirusha inkomezi aza akagikuraho hama nawe ukarengana ukinjira mu mugisha wawe haleluya ngo abagororotse ngo ntibaramvurira amaboko ibigabitanye ubise umugororotsi ntaramvurira amaboko bibi ntagendera mu bibi ntakora ibibi umugororotsi yamagendo kw'Imana ishaka haleluya ngo uhoraho girira neza abantu bameze girira neza abantu bameze neza hamwe n'abatunganye mu mitima urumva Imana igirira neza abantu bameze neza abantu batunganye mu mitima abantu badafise inama mbi badafise imigambi mibi Imana ibagirira neza haleluya kuko arabakundwa b'Imana ngo ariko abizimagiriza mu nzira zabo zigoramye
uhoraho azobashorerana n'inkozi z'ibibi, amahoro abe mu Bisirayeli. Amen. Mwavyumvise? Abakora ibibi, abishushanya, bakigira intama kandi aramabingira, abo ngo bazoshoreranwa n'abanyakibi. Haleluya. Bazoshoreranwa n'abanyakibi kuko Imana isonda mu mutima wa buri muntu wese. Haleluya. Jewe wonyihisha uwundi wese womwihisha, ndetse ukerekana n'ukuri umuntu mwiza, n'ibyo ukora ukerekana kumenga uri gukora ibintu vyiza, ariko Imana ibona mu mutima indani. Haleluya. Ikabona kutagorotse, ikabona kuri umunyakibi. Urumva? Rero naho kwishushanya, Imana yoyo ntiwoyishushanyako, ijisho ryayo ntaho ritabona. Rero umuntu w'Imana, ndaguteye intege nkubwira ngo humura. Haleluya. Humura, wizigira uhoraho, uhanga amaso uhoraho, ugendere mu nzira y'uhoraho, ntazokumara amazi n'umwizigirwa. Abiwe yaravuze ngo ndabapfumbase mu kiganza canje, nta muntu n'umwe ashobora kunyaga abona atoranije. Rero ndakwifurije kuba umukundi wa w'Imana, ukura amaso ku bindi byari guteye ubwoba, uhanga amaso Imana kuko niyo ifise inyishu mu kiganza cayo. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri Imana yo kwizegwa, uri Imana yo kwizigirwa, uri umukunzi mwiza wadukunze kuva kera kandi n'uyu munsi nturarambirwa kudukunda no kutugirira neza uko bukeye nuko bwije. Mwami Imana, raba abahungu n'abakobwa bawe mwami baremerewe n'ibibazo bitandukanye, ubongerereza inkomezi zo guhagarara badatinya ubugome bwose bw'umwasi ko Satani nta kindi agomba guhora babaza imitima y'abana b'Imana, ariko ushimagizwe Kristo umwana w'Imana nzima ko weho waje gutanga amahoro, gutanga umunezero n'umugisha ku bana bawe. Rero ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.